Sawa mureke kuzanga munyita indaya ni muzi yo ziri ni indaya nizo zimbere ya rezo sosio ngo zivuge ngivyo mvuga we jewe resi ndavyara bisigura kuri sugi bisigura yuko ntarabikora kuko nta cemeze yuko ndabikora bagacha kwita ntarabikora none umuntu nakwita amazina yishaki nta foto irasohoka nta video ndakora right now ni giki ko yatuma prefera cyane kusubira kuba mu bukobwa bwa hari haciye ukwezi mejeje gukora exit gusa navuze ati just shaka kuguma ndi muhira yabana kaza kariko kose noronka nojavuga ko naho no kwinjije 10,000 ubu ndiko nkora ivyunguka sawa ma Mrs vyunguka ikintu cyose nkora kirunguka sawa kandi nta muntu nkorera jeyo oya ndikorera iyo umuntu avuze ni vyunguka bara mahera agoye no kuvugira kuri kamera ego ko utonasigurira ngene umuntu ayaronga aho batahuye mwaramutse kuri wewe uri kurakurikirana ikintu gihaniro aho uri turi mu gitondo aho uherereye turi ku masaha mu gitondo wewe mwaramutse mwiriwe kuri wewe uri kurakurikirana ikiganiro turi ku mugoroba canke mu ijoro ndakwifuriza kugira amagara meza wowe udukunda ariko kandi uko natwe tugukunda wewe bitameze neza ugwaye ushonje ukenye cyangwa ufite ikibazo nyabaki twikwibuza kucegereza Imana kuko niyo uri kimwe uno munsi nundi munsi udasanzwe undi munsi twashoboye kugira amahirwe duhawe n'Imana yo kubona undi munsi yo kuja kari imbere ya kamera n'ubuntu bw'Imana dushimira Imana cyane kuko niyo nyene ubwo bushobozi bwose ariko kandi ikiganiro cyitwa isi dutuye mwana yikora na Gina Ginela uyu munsi la fois passé Gina ari umutumire aujourd'hui nawe kandi umutumire isi dutuye ni ikiganiro mumaze gukunda kandi mumaze gukurikirana gatari gake muramaze gutahura by the way kumwe na Gina Ginela yaberewe by the way ariko ntacenshi ushaka kubeka umushero wanje no munsi fise tubazo twishi ngomba kumubaza ataniteze na gatoya ariko nakubwiye wambwiye mbanze umbwira ivyo mbanze mana ivyo nakubaza wowe uri umutumire ntibarindira akakubaza wowe uribuka ikiganiro duheruka impamvu ambwiye ivyo ni ikiganiro kijanye n'ibi ariko atinya ibintu amaze iminsi avuga by'abagabo by'abashuga daddy ndabesha warabihevye bi ega barabikurikirana témoignage ariko safi none nivyo uri kuratinya ariko nta bindi utinya oya nanka tuko biguma bibandanya tu umuntu ahejeje kambaza akantu kamwe konyene urumva ko wogira témoignage nk'ijya ntigire commentaire oya erega mu wese arafise uburenganzira bwo kugira commentaire ashaka nubwo n'umunyamakuru wese warenze umuntu afise ububasha bwo kukubaza kandi uko ashaka andi urabizi yuko ushobora kubikwishura ivyo ugomba ungirire ngaho Right, yuko ibibazo wateguye kumbaza nshobora kuzobigusubiza nawe kubisubiza ni kimwe jewe ntaco ninya kuri kamera nari nzenza ntaco ninya ni nayo mpamvu nakunda kuboneka ku makamera y'abandi bamucanye okay sasa jewe ikintu ushaka kumenya ni kimwe cyonyine apara burya buzima bwose twumvise Ginela y'amatemonyage yatanze akundana n'umugabo afite umugore nyine byagenze byose apara bijya byose uno munsi Ginela arumva ko yoshora kandi gukundana n'umugabo w'umuntu cyangwa asangwa nabyo jamais mwizina rya Yesu iwanje ucuba umukristo oya ahandi ucuba umupagani oya si umupagani warumvise ikiganiro cyose neza ya none navuze yuko narabiciyemo ndavuze iby'ubukristo kubera experience nagize hama byaraheze mvuze ko mvuraza mvuze yuko ucuba umupaga umukristo ingene unyiyamamwe mwitsina niyo mpamvu nakubwiye oya niyo mpamvu nakubwiye niba hari abantu bakurikiranye ibiganiro maze iminsi nkora niba ari abo byigisha byarabigishije niba ari abo byica byarabica mugabo jewe ni témoignage natanze urumva hari abafana byaraheze kandi hari abafana bo bararaba ingene wakora ikiganiro ingene uba wambaye muri Miss urashushe by the way mane beza urabigwa sana kare sinahora mbego atanda biguharura abantu bafana barafise ubwenge kira kiganiro ufise look ushashe kandi ubu kiri kiganiro buri sexy quand même ibyo dupanaro warahevye turabigaruka kakageso bakwagiriza karaheze akageso bakuna ko kwikeka ko ngo umulezi
mujyana n'abashikobwa erega hinge ndakubwire andi jewe yonje ngaho imbere ya kamera sivyo nkiyerekana muri look imeze uko umuntu ntabanzi sivyo kumbure mwebwe turi kumwe n'abakameramani mushobora kwa munzi kuko turabana no munzi babusanzwe sivyo turayaga ibintu abiri mushobora kwa munzi mugabo ari wundi muntu ari ryambere ambona cyangwa mbona ku ma réseaux sociaux ntashobora kumenya ati ujya ni nago rero ninaze nkakuyereka muri look wowe ufata ivyo nyene nakweretse that's why rero usanga umwe ariko arakwita indaya uwundi akwita umurezi uwundi akwita uwundi akwita urumva aho ugasanga si wewe wanyawo ukuze arakuze oji ya Jinela originale yiwe sivyo iramaze gushaka kwita indaya nivyo mazi imisi mbona muri imisi mu makomantere apana lo like umuntu mugahura kugaza cyangwa kuva mu kivugo mu bantu oya jamais nta na rimwe vraiment ahubwo gusa ku ma réseaux sociaux ko nakubwiye umuntu ashobora kuba yiri wafise stress urayibona agacagwa ku kiganira kumva kimukoza hababara urumva agenda muri commentaire ewa commentaire y'umumesha ibwe nawe yisomye uraro dasinziriye urumva bivaye nibaza sanzwe yifitiye mu buzima busanzwe canke kora ko yumva yuko afite uburenganzira bwose bwo kugira commentaire canke bwo gutuka umuntu ko yishakiye bwo gushaka ko amajambo yishakiye urumva agaca bikora ariko hari ikintu batazi ige ni violence sivyo naho umuntu yoza ku ma réseaux sociaux akavuga urofa akavuga ibintu bitabaho wewe umututsi umufashije kumusuma ntabwo ari violence kubera iyo niyo violence afite uburenganzira kwandika ibyo ashaka hajya kuri YouTube bijye uretse ko bihanwa n'amategeko iyo formation nutko nayigizije igihe nari gitego okay bivana n'umuntu yanditse yes igihe nari gitego umuntu yanditse and bivana n'ibyo umuntu yanditse okay sawa uzomukura he kugira umenye kwandi Abandi banze baragira amakomantere ako n'uburenganzira bw'iwabo kandi namwene cyane arashobora kuyifuta ijya komantere mu gihita muryohe byose birashoboka kwigurinda kuja kuyitwarana n'umuntu kandi kwanza wewe bakubwiye ibintu bitakuraba ibikuraba nyene nibindawe ni mpamvu nuno musi ngarutse imbere ya kamera ariko hari abandi bakobwa nguyu ari umukobwa araho nigeze kumva yigeze gukora ibiganiro hewe abantu baramutuka baramwambika ibaje avuga ati jewe jamais sinzosubira gukora ama emission sinzosubira kuja ku réseaux sociaux sinzosubira kugira iki mugabo jewe niyo life yanje nivyo bimpemba mutegeza kuguma mumbona kugaburira wowe uri ngwira ko ewana mutegeza kuguma muzoguma mumbona hariyo ama commentaire nabonye ngo umukobwa twamurushe ku réseaux sociaux muzoguma mumbona ivyo bimbeshejeho nivyo bingaburira niko kazi nkora abamfollowinga barazico nkora rero mureke kuza ngaho munyita indaya ni muziyo ziri n'indaya nizo imbere ya réseaux sociaux ngo zivuge ngivyo mvuga we hari ikintu cambabaje bagaca bagenda bagafata agaparti abona iminota ibica mu munota ubu bagaca bagenda bakagapostinga nta nukumbi ntiwavye kuri byakuryoheye ibiki bagukaga babikoze nagira ucuryoherwa je ndaryoherwa kwa ko mba nikunda trending sasa kandi mbanzi neza yuko mwebwe muri ko mugira ama commentaire ntimwumvirije ikiganiro cose kuko wumvirije ikiganiro cose yaragize commentaire nziza hariyo commentaire nziza nabonye wewe ushaka commentaire vyiza gusa ega n'undi ivyo bibi nivyo bituma dukomera sasa kubitahura ivyo ni sawa ikibazo rero cyari gihagaza ubu urumva ko utoshobora kuganira kandi n'umushuga daddy ndeje nogenana n'umushuga daddy gute kandi narabivuyemo byaraheze byaraheze komple byaraheze ahite moyeje ariko datanga ati narigeze kubicamwo urakwiye kuduranshimira ndabikubajije mu ntango kugira ngo batamaze ikiganiro bavyumve ego ni nko voilà ngenda guhakarurira muze muranyangana ndavuga cyane kandi nawe urabizi ari amakomantere nabonye ngo none uwo muntu ko avuga amajambo menshi niko meze mvuga ibintu byinshi kandi akarimi niko kangaburira umvize ndakubwire sawa Mrs Karimi umvize ndakubwire ati ntiwangize umutumire wawe no munsi ndagucanire ndaguhe live abuze ucana naco nangorane turacanana sivyo urabona mu rushengero bahora batanga amatemoyage sivyo abakristo bakijijwe pasiteri muzima ahora atanga temoyage akavuga ati jewe temoyage hariyo numvise sivyo nakaroro ntanze ati je nahora mu busambanyi jewe nanagura indaya jewe nari indaya je narigurisha jewe nagira ibinimi natwara abagabo babandi jewe nagira ibinimi urabona agatanga temoyage tu ubuzima yabaye mwe ataramenya Kristo sivyo mu rushengero abakristo yo haleluya imana igira neza yagukuye mu bikomeye imana urabona ibintu
nk'ivyo nyene bakavuga ati nyene Imana yagukuye habi sivyo ariko ugiye ku marezo sose ugatanga témoignage nk'iyo Jesus Christ urarudasinziriye aho mashindiro ni fresh mu rushengero urarudasinziriye kubera umuvuga ati yo banyumvise ahubwo kuri YouTube ni urarudasinziriye ne ndiko ndakubwira ngo ku rushengero sasa rero abantu kandi je ndabatahura rega abantu none jire ndakubaza ikibazo kimwe biramaze gushika gahura n'umuhungu ahora n'umuhungu gakora mu n'umuhungu mwizina rya Yesu andi ivyo bibazo nakubwiye navyo shaka kwishura jewe ivyo bibazo bakunzi ba STV andi yantumye ko kugira ambaza ibi bintu kwe andi Tare n'urugira n'urumama temonyage ivyo wowe ndabikuwagije uhora ubinyisha bazi yareka bazi ariko navyishura ndamaze kubikora rimwe ushaka ko voilà jewe rero sindavyara bisigura kuri isugi bisigura yuko ntarabikora kuko nta cemeze yuko ndabikora bagacha kwita utarabikora none umuntu nakwita amazina yishakiye nta foto irasohoka nta video ndakora sindavyara none noco nzi imbere ya kamera nkemeza ngo narabikoze ninde yamfashe nta ahubwo nta wakwemeje gusa kandi urashaka ko utarabikora katubaza abafana mubona gute none babirabira hanze garukuru batubeye je ndakunze du commentaire tw'abafana vraiment aguswa kuneza abantu muri commentaire anyways commentaire zanyu ziraryoshe ja muri commentaire muvuga uko muvyumva oya ariko je na je bwaye ndumva kumengura amaze kubikora umbabari ndabona umengo vyongora kumva gutara wowe uvuze ahantu tora kimwe kugira mwe gutarabikora byoza bavuga ati ucupfa kubera ubu ntabasi kubera abo umaze kubikora ndakora andi sindavyara nta muntu arapublish ifoto yiwanje nta video yiwanje iraboneka nta n'uraza imbere ya kamera avuge ngo jina twararyamanye ntavyo ndakora barakubikira amabanga n'abana betse twaye courage none umuntu wese muri kurazokoroza amajambo wewe ari nakajambo nyumvako egisi tubayemwo turigisha narabikoze ariko isiragoyesha cyane cyane uri gutera imbere uzubona abantusha inzigo zabo zari zinyegeje abo wita abajamaniga uzoba desu ni watera imbere ko bifuza ko watera imbere ariko nubasumbe bifuza ko kwama inyuma dore kameramana ikatwenga iki mujamari mana nshira inzira iki gikombe kindenge bona abansi ba tugerageze ijya nyuma cyane tugerageze ijya nyuma ivyanse byose tugerageze ijya nyuma yego cyangwa dushatse uvuga iyo ni indirimbo iri hit ya Rinogi kanyuma basa kanyuma ni jya nyuma wa mukobwa kanyuma nibikorimwo kwa masiju yagumamo cyane oya hanje pardon yanje okay ni giki mu buzima wumva ko kigo kiragera ku musozo uri kuratangwa donc ugerageje cyane kutarashikako kurusha ibindi donc ari ikintu ugerageje cyane kwa kaguma giteba n'ubu kitarashikako ni dafite ama projet ndiko ndakora rero urumva sindashobora kuyashika ku mugabo ndabona ko maze gushika n'imiburi buri kuri etape ya mbere hama ikindi naco kwifata nk'abakobwa nkukumenya urabigerageza ndiko ndabigerageza kandi nk'abahungu sometimes nyene mugabo ndashaka kuvyikuramwo burundu nyene burundu ndagoye konse ushinimba bisyahoyeze mu bikeneye icambere usohora impuzu yose y'igihungu mu nzu kayitanga narabikoze aho rero byose meruka gutanga impuzu zanje nari mfise amashati amapantalo donc style yose gushika no kubirato right now ni giko yatuma prefera cyane kusubira kuba mu bukobwa bwawe like mu myambarire mu myitwarire bon sinzi wasanze bitesa biryoze birafise akaroza biratesa ahubwo biratwara amayera menshi y'abakobwa biratwara amayera menshi kandi urumva naravyifuza kuva kare umva nka wowe atinya complexe wabona umengo ni complexe ahubwo nabona umengo ntibimbera none umengo mberewe no kwambara nk'abahungu kwifata muri iminsi uronko tuntu twinshi tukutiraka vraiment oya kumengo urashushe oya wabibonye rero ugira iby'abakobwa wambare ube sexy ucuvuga ngo ngwengwa ngo ngwingwi natwe baratuye hama ndiko ndakubita zose nakwise nk'ururato
ucuza kuvuga ngo ngura umurezi none Jesus Christ mwamushaka umuntu abeho gute General Tambuka ukameraman reka nini wamengo umuniga reka nino kameraman gatonda gusabye Eshi ingene watambwe ndabikweri nana kana yatambuka uko ugasa uja umesha bituga sasa aho rero warambara akantu mu mabere kakamufata wamengo ni Francine ni usanga yarafuka nyeza mu Kirundi akambara akantu nimba ari misipi yashirayo agacaboha agaca niburi haba hameze uko Deje hayo kukaraba ubu n'amabere asigaye aboneka wabona umengo agacara basi agaca yisinze ngira umuntu ari seriye cyane tori aweye urumva iyo ndiko ndifata uko abantu baca baza kunyita amazina bishaki iyo nabaye sexy naho baza sawa jini biragoye ushaka kabazo kagoye ariko ni wacishore tsoki utachishoye tsoki ni kihe like ni kilevi ni ikintu ikiyobya bwenge umaze gukoresha wipfuza guheba mu buzima n'iki ikiyobya bwenge canke ikiboreza muri make umaze gukoresha inzoga tonya washaka kuziheba no kubera ko abamaze iminsi ifise estoma iri kirangi rero urumva abantu bimana ari gushaka kugira inyota na nk'ubu numva nkiyonyota Rani izuba rihari n'ubushuhe buhari inyota y'ikirere numva n'inzoga barayibona bebe nwa kiki mu izina rya Yesu ariko ndabaza kiki uranye nizimvye ho irazimvye byo ndabi abantu bashaka ngo inzoga itagaciro mengo ifise ni support kubera nzimbutse bashaka support bivugwa nabi kandi nayo ngo yaragarutse mu bundi sinywa kiki mugabo hari gihe vraiment abantu nawe biragushikira ari unyoterwa bisanzwe mugabo wibutse yuko ni wayinwa estoma bitaza kubera neza bashaka no ko kisinoheba inzoga none urisene kuzozeheba vuba wowe inzoga yego kandi rega badimisi nywa kamwe none bibaza ngo inzoga ndanywa nyinshi nimwe zibiri wowe copfa sano waradurubuye imwe ucumwa n'ibiyoga vyinshi ogarusha yaranzoga nyinshi we ega kuya kuntu kudurubura byine kuya kuntu watambuka kera abantu n'abanyagiriza itabi ngo witabi n'urumogunwa bizokwica nta nari muraguta bangi jamais bon oya kweri gusa nyene ndagira abagenzi babankura urumogi kandi ukabona ni fresh nkabona ni fresh no rubanura babireke none gasha ari shwa y'umuntu kandi utazi n'ingene yabitanguye kubgawe nk'uvyo shika ukanura urumogi je no chansara bo atandabo ukanuri munzu aho commentaire zazo ngo sanze barazikuye oya yibagira commentaire ni bien ndabimenyera nawe uri kumara zose so numenyere ama commentaire ari negative ya ndabimenyera carrière yawe yatanguye gute subira uvyibutsa abantu mushiki no munsi bariko aragutuka kuno munsi bagutuka ivyo batari bigire bagutuka carrière yariko réseaux sociaux kumara réseaux sociaux niwe wantanguye kunzana bigenze gute jiga ntavyo nibwa nanje nari imejeje ishuri ndumushomeri hama andi aho reka ndabatera inkuru rero kuntu byageze andi yankunze kuva kera kandi naragukunda of course urukundo rego urukundo ruguma ari urukundo nyene ndamaze kukudraga oya bega shasa abantu urukundo nukuvugisha abamesha bumvise yankunze kuva kera bumva ko dukundana cyane ubwo rubana rakudraze c'est normal ariko ndazi ko atavyo nakoze ariko kandi twibiri dutererere iyo nkuru iryoje au fait kuntu vyagenze kugira ntangure kuza ku réseaux sociaux haraciye 4 ans 4 ans oui c'était en 2020 oui 3 ans oya oui 3 ans aho je twaronderanye arakwiye 4 ans irakwiye voilà rero umugenzi wanje yanshize kuri statut hanyuma andi byabindi ubona agakobwa gacu gashima gacu uvuga uti impa nimero y'uwo mukobwa ndetse asaba nimero yanje baca barayimuha acarandondera yari mwiza ku ifoto face to face ntiyari mwiza cyane bon twakoresha snap oya yari photoshoot ndavyibuka photoshoot none akayobe kenshi none wasanze duhuye rero wasanze nirabura igani wasukira wowe narirabuye
ati warirabuye wewe kera bon hari akiyongereza normal ariko basi iyo foto nabonye kuri stati nawe duhuye icambere muri bijya mu buzima bw'ibisanzwe sinakunda abantu bato bato gana ari muto vraiment unavyibushe ngo mba nuri sasa jewe na préfère nariyumvisemo tu uyu muntu ndamuronde tuzuka naranatangura gukora bien gukoresha basi umuntu cyanda kurondera uko twahuriye rero bwa mbere ndari gutura twahuriye kuri black and white mukajago yani hari black and white kuri uzu ntabwo ari uzuri kandi ntabwo ari black na kandi ka beach hinga ndayikubwire yitwa kandi waraye aho hantu wari uhamenye ni wona ntwaye ndahazi yasanze mukajagaje ngo tubonane andi Antique beach. Oya Antique beach uyabahazi hose hari yitwa ijya beach ifatanye na black and white urayizi fa niho namujanye turaganira arambwira je urumva shaka umukozi aza kunkorera kuri STV ico gihe yitwa nambaye gute ico gihe yitwa Ndaho TV yari yambaye nani y'igitenge ndavyibuka turatufene twirabura voilà nenge cambara impuzu z'ibitenge hanyuma wambara impuzu z'ibitenge ndafise igitenge gaho kimaze amezi hafi 8 narabuze ngo ubuze kuja kugishonisha urumva rero asharaza arambwira ndambwira okay fine jere kwera ko apana okay fine wari ushonje we twari dukubita kutavyemera none sinari yakora Lumicash nawe nyene akazi kari gahetse nakora kutabivuga umbeshe yakora Lumicash nawe nyene kari gahetse akazi Shakurango umengo ukoreka aravuga umengo yamengo it's fine ahubwo yarambembereje après nze yarantigise yakora Lumicash yarabiza agatebe nkuko ariko tuvingo vyahereye kuri chaise bizoherera kuri chaise iyi we yari table yari biro kadamwe nenda vyibagiye urakoze Namba yarahembwa je nayibuka. Nahembwa 40,000. Oh wow. Acharonka salaire ya 100,000 ndavyibuka ico gihe. Tamba kuri 40,000 nja kuri 100,000. 100,000 udakora iminsi yose. Sivyo? Ora turira na depressive. Zose pembeni ayava mbari moto ico zari zigikora neza. Andi sasa umudemu ilikabidi jewe birakwama gato. Nakora Lumicash. Bikwamye. Okay reka reka kubimvugira basi. Byivugire kwe. Reka ndabivuga. En fait nkiyeze ishuri. Naronse umugenzi ambwira ati wowe rero kugira ntugume muhira uraza ndagumutaye wa Lumicash aramutaka ujya mutaka wa Lumicash nakaje kashiri ka Lumicash ni meza nkuba bitaye amanu telefone bitaye banzurindi en fait quoi ko nshaka gukora kuva ke sinabwanze ku marezo sociaux urumva nta nivyo wibaza ndibaza ya hanyuma ibyo nagukuye kwe 40,000 makado ndagusanga 40,000 niyo nahembwa banzurinde ndakubwira hanyuma andacharaza rero arambya ati ufise akaluku ka bien antwa wandondeye ko akaluku ka bien nongire ngo wandondeye kubera kuba ko na experience nari ifise oya nta experience ariko kukuyumva mu kandi wanyumvise mutanze umbonye ku gafoto gusa uri kwijambo nyamera uyazi jewe ntuwe ngomba kukudraga tubonane tutuyaga je ndi ready kushika hiyo nta nikingano bwagure mu buzima afata moto iranshika nayo turavuga nyene ari serie bwinshi serie wamenga uri umukiriya zose sinziza obedi yaraturinduye yarandinduye kamera gutya babona umenga ahubwo nari imbere ya kamera babona umenga wapi Lumicash urataha Lumicash mba nataye cangenda kuri Ndaho TV ariyo yubu muri ko murabona ubu ari STV hanyuma turakora ibiganiro andi vraiment aranyigisha ingene ba hostinga ingene barondera ba invite kazaramu udu connect tw'abantu bamwe akami nimero y'umuntu tuye umuntu murondera zo mukoresha ikiganiro gutyo mwe mwatugeje ntatera imbere cyane gute urazi impamvu jewe sinigeze nifuza ko urabizi kuva kera ahubwo narifuza ko mbona mwebwe ari mwe jewe na queen voilà kandi levre mwe mwaravyungutsemo kundasha ariko nanye ndashima uko biri kose reka ndababwira iyo carrière rero y'akazi hanyuma candava
nca andi entre twakoranye umwaka wose ako mu mwaka yarankuye kuri 100,000 aranyongera amahera ntarinze kuvuga hanyuma aranyongera turakorana umwaka uheze candonka akazi kuri Iteka FM camva kuri hari imyaka ibiri dukorana oya ni umwaka mwako je ndibuka maze 2 ans kuri Iteka FM wari umwaka n'inusu hama camva kuri STV cagenda kuri Iteka FM donc mva kuri TV online nja kuri radio rero naho ndahakora ndahamaze hafi umwaka ca ndahava kuri radio cagenda gukora kuri Linox TV iyindi TV online yakorera hajya muri ABC building hajya muri Vika Avenue de la Amitié hanyuma tuja kwakora naho nyene ndahakora amezi 2 amezi 3 ca ndavaho nsubira muri Iteka FM ndakora muri Iteka FM ndakora rero pour le moment naho nyene ca ndavayo bon nahakoze imyaka 2 sinibaza ko yashitse imyaka 2 umwaka kuva ndahavuye nsubiye wanje wahaje muri 2021 ucugenda muri 2023 mu ntango mu kwa kane nimba ntihenda niho wagiye muri Iteka FM Iteka FM nagiye mu kwa gatanu 2020 mu April wa 2020 oya ego nivyo 2020 hanyuma ndasubirayo ndakora juste ntabwo yagiye muri 2020 twe twimukiye hajya muri 2020 mu kwezi kwa no muri 2024 nivyo hari muri 2020 nivyo hanyuma ndakora juste nyene ncanza mwiyo circuit y'ama media radio television entre ta uwo mwanya ca nja no kuri TikTok natangiye gukoresha TikTok ndi kwa andi naja muri Iteka FM turiko turapanga ibiganiro wasanga ariko ariyumvira TikTok rimwe na rimwe voilà ncandava no kuma media ngenda kuri TikTok naho nyene nango gukora ama video naho nyene platform yo kuri TikTok iduga abafana ku radio baduga abafana ku ma TV online baduga donc mu mpande zose pour le moment rero ndava camvuga ati rero ngoma nkone my own business oyo ukora iki ubu ndiko nkora ivyunguka sawa ma Mrs Vyunguka ikintu cyose nkora kirunguka sawa kandi nta muntu nkorera jeyo oya ndikorera kandi ubu ni bon kuko ubunye ndashobora kujera amafaranga cyane gusumba cagiye nkikorera abantu nkifise ama contrat na okay uvuye kuri Lumicash uno munsi ugeze mu vyunguka iyo umuntu avuze ni vyunguka bara mahera agoye no kuvugira kuri kamera ego kwe utonasigurira ngene umuntu ayaronka aho batahuye Lumicash donc batahuye nyene ko ari amahera atandukanye amadili basi amadili azana udufaranga twinshi gusumba uko byahora ibyo nshatse kuvuga sasa ibyo byose ntawe kwita indaya ukora Lumicash ibaze banyise indaya batangiye kumbana ku mayazo barakwita indaya barakwita ibindi ariko en même temps ukuri kuri mwe na rimwe kuraba kwiza kongera ukabakora jewe ndagaruka nkavuga ati témoignage wakoze si bose bateza kuyakira uko wayishikirije hari ikintu wakoze wahevye hari abakoze ibiruta bijyo wakoze batobikorera ko témoignage sasa nibaza ko defete hari nuko wabivuze ariko kandi wabivuze ufise impamvu gikuru nuko icyo washaka gushikako nuko cyufasha abantu babiri ariko bikabafasha c'est ça ariko c'est la première fois abantu bamenye ko wari nawukuye mu mabari Lumicash nakwi nafisiyo namukuye ego attention mwe Chenda byibutsa Ndoza bitwishuza nani wabikorana urukundo ndavyibutse yuko muri mwebwe umuntu agavye je vyarambabaza sana ariko it's okay n'ubuzima ni challenge umuntu ashaka kuba reconnaître cyane n'abantu pour le moment bakora Lumicash mwumva yuko atavyo muzokwama mukora hari ejo muzoja mu biro ibi nibi bamushobora kuba mukoresha Lumicash ari ivyi wayo ari mutayi wayo gasanga muri iyi ntebe imeza iyi ntebe nyene buri n'umutaka n'umukiriya wamwiceka kuri intebe nyene entre terenda kada gutera inkuru abakiriya narifise baza kumushorera amayinite para abahungu abasoda kwera ahantu nakorera hari ikambi y'abasoda hewe bakumaza kunyishoresha ngo turungikira amayinite ugasanga telefone ntango ko amayinite yahezemo ngaca nkoresha iwanje bagaca babona nimero yanje ngaca mbona bakoze kuri WhatsApp
ni sawa no musi watonze zo kuraba hakaza abahungu hewe baje kundiragira no kuri mwibarabara je nicaye ku musi y'umutaka wa Lumicash nambaye nakajire n'udutelefone narimo oya niho nari nkeze ishuri yandi nta narimo ariko ahubwo hari haciye ukwezi mejeje gukora exit gusa navuze ati je shaka kuguma ndi muhira yabana kaza kari koko se noronka no javuga ko naho no kwinjije 10,000. Every story matters.